I also want to thank the leaders for choosing me to share the word of God with you. All the days of my life, I will declare of it. ntivyari bikwiye ko nogabura ivyera kuko ivyera iyo tugabura ivyera tuba dukwiye kwera nk'Imana. I was not worthy to speak of holy things, and when we deliver holy things, we have to be holy as Ariko kubw'imbabazi zayo, but because of his mercy, itugirira neza, he does good to us, ikatwemerera, and he accepts us naho tutari tubikwiye, even though we are undeserving, ariko kubwa rwa rukundo rwinshi cyane, because of his agape love, iratwemerera kuvuga ivyera. he accepts us to speak of his Mana holiness. ishimwe cyane. Praise be unto Jesus. Ariko mbona umenga abantu bari kure cyane, ariko ntaco nimba aho mwoba muri hose, People are sitting far away, but it doesn't matter wherever you are. mugerageje gukurikirana vyo bavyiza cyane. If you can try to follow me, that will be good. Tugira dusangire amajambo y'Imana, So we are going to share the word of God twibukanye and also remind one another. samajambo mashasha ariko n'amajambo twahora twumva. So it's not a new word that I'm bringing, but it's just words that we are familiar with. Ariko ndasaba umwe wese But also I urge everyone, turiko turasoma aya majambo y'Imana, while we'll be reading the passage, umwe wese yibaze icyo ariko arasoma. I want everyone to meditate on what they are reading about. Imana iduhane umugisha. And may God bless us all. Tugende ku majambo y'Imana. Ijambo n'umunsi dusangira, The word that we're going to share today, umutwe w'amajambo, its title is ubwenge buva mu ijuru. Wisdom from Heaven or from above. Ubwenge buva mu ijuru. Wisdom from above. Turasoma muri Yakobo igice cya gatatu, We'll be reading from the book of James, chapter 3, 13 gushika 18. from verses 13 up to 18. Ndasoma mu Kirundi kuko biranyorohera cyane iyo nisomeye. I'll be reading for myself because it becomes very easy for me. Abicongereza nabo ndabasabe mukurikirane kuri screen. And for those who only understand English, may you follow on the screen. Tugende gusoma. Let us read. Itandukaniro ry'ubwenge bwo mu isi n'ubwo mu ijuru. Ninde muri mwebwe w'ubunyabwenge kandi w'umuhanga, niyerekanishe ibikorwa vyiwe ingoso nziza mu bugwaneza bufatanije n'ubwenge. Ariko namba mugira ishari ry'inkazi mu mitima yanyu, mugakunda kwirema ibice, mwoye kwirata, mubesha mucumura ku kuri. Ubwo bwenge si bwo bwururuka buvuye mu ijuru, ariko n'ubw'isi, n'ubw'abantu, n'ubw'abadayimoni. Kuko aho ishari riri, bo n'ukwirema ibice, ariho umuvurungano uri n'igikorwa kibi cyose. Ariko ubwenge buva mu ijuru, irya mbere buratunganye kandi n'ubw'amahoro, burengenga, bukunda kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, ntibukekeranya, ntibugira uburyarya, kandi imbuto zo mu kugororoka zibibwa mu mahoro n'ababanguranya. Amen. 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 Turagushimiye Mana. Thank you, Lord. Ndagushimiye Yesu Kristo umusavyikazi wawe. I thank you, Jesus Christ, for my Mwinginga uyu mwanya Mana, I urge you for this moment. ntaba ari jewe, May it not be me. ariko wewe mw'izina rya Yesu Kristo urongore iryo jambo, Jesus Christ to lead this word. mw'izina ryawe In the ryera. name of Jesus Christ. Amen. 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 Mana ihabwe icubahiro. Praise be unto God. Ngo ubwenge buva mu ijuru. The wisdom from heaven. Kuvuga ngo ubwenge buva mu ijuru, When I say that, biboneka yuko hariho ubwenge buva ahandi, which means there's a wisdom from elsewhere. kandi ubwo bwenge nabwo turanabukeneye wanashaka. And that kind of wisdom we will need it in our lives.
ariko ngo ubwenge bwiza butunganye The most profound wisdom buvuye mu ijuru from heaven, n'ubwenge bw'igitangaza. it is a wisdom that is very significant. kuko ubwenge dukoresha ngaha mu isi Because the kind of knowledge we use on this earth, buvanye n'ubuvuye mu ijuru, combined with the wisdom from heaven, ubu bwenge bw'igitangaza. becomes a profound wisdom. muribuka ngene bavuga ngaha muri rino shengero ati ni ishengero ry'abize. You know how they used to rumor or say that this church is for those none who ubwo are educated? bwenge ntitubukeneye? Don't we need that kind of understanding? turabukeneye neza cyane. Yes, we do. ariko ijuru ribushingiye intahe, But if heaven can testify of ruba it, ubwenge bw'igitangaza. becomes a profound Mana ihabwa wisdom. icubahiro Praise cyane. be unto Jesus. Turagiye kuraba ijambo ku rindi We're going to look word to a word, ngo muri twebwe, but that in the midst of us, kuko ijambo ry'Imana ngo muri mwebwe. because the word of God says, if among of you, Eka mpindurire ijambo kuko nanje ngomba kwishiramwe, siko? I'm just going to change the concept because I Muri want to include twebwe. myself, that among of us, umunyabwenge w'umuhanga ngo ninde? who is the man of wisdom? Or aha wise ndiko person? ndigisha tugenda twiga kimwe kimwe, So we want us to learn niraba word to nawe word, wiraba. looking at myself and also looking at yourself. Ni yerekanisha ubwenge ibikorwa n'ingeso mu bugwaneza bufatanije Let n'ubwenge. them show their wisdom and the good deeds Mana ishimwe through good cyane. practice. Praise be Mana unto ishimwe Jesus. cyane. Praise be unto Hallelujah. Jesus. Hallelujah. ngo ubwenge bwiza nimwumvirize ubwenge buva mu ijuru ivyo akora. To listen, the one who has a wisdom from heaven, what they do. hanyuma turiko turavyiyumvira, Thinking about it, turiko turabivuga, speaking of it, turiko turavyiga, studying of it, niko tuzoba turiko turiga imitima yacu that ingene means we imeze. are evaluating our hearts and studying what our hearts are. rero ntujanwe wiga kuva ku ntango So you need to learn from scratch gushika duhejeje, up to when we finish. kuko umunyeshuri ari mu ishuri Because when a student is in a classroom, iyo agomba kumviriza ijya conclusion gusa, ijya conclusion, if they only want to listen to the conclusion, utumvise intangamarara n'ibindi without listening to the introduction and the thesis, uza gutahura bike. you're only going to understand ariko it so little. twojana ukava ku ntango, If you can follow me from the beginning, nisuzuma wisuzuma, checking yourself and I check myself also, turaza gufata ingingo nziza we ibereye. will make a good decision. Mana itugirire neza, May God do good to us. Mana itugirire neza. May God do good to us. ngaha baravuga ngo ngo niyerekanisha ibikorwa vyiwe ingeso nziza mu bugwaneza bufatanije n'ubwenge. To let him show good deeds with the humility that comes from wisdom. 14 haravuga ngo 14, he says ariko namba mugira ishari ry'inkazi. that only if you have a bitter enviness, si abafuma bavuga ishari gusa, if they could only say envy, ngo ishari ry'inkazi. that envy that comes from bitterness. Mana itubabarire May cyane. God have mercy ngo upon nimba us. hari ishari ry'inkazi mu mitima yanyu, mugakunda kwirema ibice, mwoye kwirata mubesha mucumura mukuri. Mana ishimwe cyane. Praise be unto Jesus. Mana itubabarire. May God have mercy ngo upon us. nimba That if tuvuga yuko dufise ubwenge buva mu ijuru, we claim that we have a wisdom from heaven, ngo kandi dukunda kwirema ibice, that there is a division among us, ngo twoye kwibesha kukuri. that let us not lie to ourselves. Mana itugirire imbabazi. May God have mercy upon us. Mana itugirire imbabazi. May God have mercy aho niho upon us. navuga tugende twisuzuma, This is why I said that we need to evaluate kuri ourselves. kwacu guhagaze gute. That how is our truth Mana standing? itugirire imbabazi. May God have mercy ariko upon us. ndakunda aha ku murongo w'17 But I love verse 17. haravuga What ngo it says, ariko ubwenge buva mu ijuru, but the wisdom from heaven, ijya mbere first of all, buratunganye.
It is pure. Hallelujah. Hallelujah. Ubwenge buva mu ijuru buratunganye. And the wisdom from heaven Nta is gasenga pure. bugira. It has no iniquity at all. Iyo ubwo bwenge buje muri wewe, When the wisdom comes in you, ubu bw'amahoro n'ubugwaneza creates peace and pure and buratunganye. pureness. It is very pure. Itangura wisuzume kuri ico ca mbere. Examine yourself from that Ubwo beginning. bwenge bw'iwawe bumeze gute? What kind of wisdom do you have? Ubona utunganye neza? Are you pure and with calmness? Mbega jewe ndatunganye? Am I pure? Cya kabiri, Secondly, ngo bukunda kugirwa inama nziza. that it is Hallelujah. peace loving. Ubwo bwenge bw'ukuri bukunda kugirwa inama nziza. That true wisdom has a piece of loving. Mani tugirire imbabazi. May God have mercy Ndakunda upon us. iya kabiri ngo bukunda kugirwa I inama. love this concept of a second. It says it is of a peace loving. Nimba muri jewe, If it is within me, if nimba ngomba ubwenge buva ku I Mana, want that wisdom from God. uno munsi nkaronka umugenzi mwiza, Today, if I get a good friend, akaza akambwira akangira and inama, they come up to me and with a good advice, ndumviriza iyo nama I yiwe. would listen to the advice. Bumva ndanyuzwe n'inama ngiriwe, And it would satisfy me. kuko natanguye kugira ubutungane mu mutima wanje. Because I started having N'inama ndiko ndagirirwa, reconciliation, n'inama ndiko ndagirirwa ndayemera. and that advice I will accept it. Bukunda ubwo bwenge kugirirwa inama. Love that wisdom Mani and to tugirire have neza. reconciliation. May God Mani do good to tugirire us. neza. May God do good to us. Kenshi urasanga jewe bwanje In most cases, you find I myself, nk'uko umuntu aje kungirira for inama, example, someone is giving umuntu aje advice. kukugirira inama Someone is coming to give ati you ndumva advice. ko inama ari iy'amahoro, And then you say, this advice ngo is naho of peace. jewe woza n'ibiki nafashe Someone ingingo will say, I've nayifashe. already made a decision. Hallelujah. My decision is Ubwo perfect. bwenge ntibuva mu ijuru, That wisdom is not from ubwenge above. bwiza bugirirwa inama. A good wisdom, Coma listen to advice. nanje muri jewe That I wish within me, nkumva ko nogirirwa inama that I would listen to an kugira ngo advice, nshobore kugira ubwo bwenge so buva that I mu can ijuru. have that wisdom from heaven. N'ubw'amahoro, It is of a peace. ubwo bwenge buva mu ijuru. The wisdom from heaven. N'ubw'amahoro, It is of a peace. si ubw'ibyago, It is not of a ngo suffering, ariko n'ubw'amahoro. but it is of a peace. Mani tugirire May neza. God do good to us. Hallelujah. 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 Ngo n'ubw'amahoro, It is of a peace. nimba muri wewe If within you, utarumva ko wogirirwa inama, if you don't fit that, you accept an ukaca wumva advice. amahoro mu mutima You wawe, feel like you have a peace within you. ariko wumva hari akarigangamo, hari ikintu And you gikekeranya, feel like you are very skeptical in your heart. ca wibaza ati Ask yourself. none ga mwami, That Lord, ubu ndafise ubwenge buriko buva mu you ijuru, already have that wisdom from heaven. ko mbonye ibigira ubwenge buva mu ijuru, Because all the elements of wisdom from ko heaven. numva hari ico ngihagaze, ko numva nokivako. See, I'm still standing Mbega firm mwami, with ubu my bwenge decision. buriko burava mu ijuru. Lord, is this wisdom from Mani heaven? tugirire neza. May God do good to us. Navuze ntitugende twibaza kuri I kimwe said, kimwe, let us examine ourselves one by nanje one. ubwanje ngende Also, nibaza. for me, I need to examine myself. Mani tugirire neza. May God do good to us. Ngubwo bwenge kandi bugenda ngo burengenga, ubwo bwenge buva mu ijuru burengenga, That wisdom encourages. burengenga, It is with the humility. ntibuvugana gukankama. It doesn't have Hallelujah. rebuking. Burerekana neza, It indicates very well. bukengenga. It encourages Reka ngo tugende mu ijuru. that let us go in Mu heaven. kugenda mu ijuru bigenda The way uku, of going in heaven, this is how it nanje goes. nkaba niteguye kumviriza And neza I'll be ready to listen very icyo uje carefully. kungira inama ariko What you are arambwira. advising me. Mani tubabarire May cyane, God forgive us. ngo bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza. That it is a fruit of mercy and a good seed. Mani tugirire May neza, God do good to us. bwuzuye imbabazi, It is fruit of impuhwe zo mercy. kugirira imbabazi ikintu It kanaka. has elements of being merciful to anything. Mani ishimwe cyane, Praise be unto Jesus. Mani tugirire May neza. God do good to us. Hallelujah. Hallelujah. Ndababwiza ukuri uko turi ngaha turiko Let me tell you turumviriza the twese, truth. As we are here, we are all hamwe listening. ibi bintu If twobigenderako, we all
walk by these hamwe ibi bintu things, nobigenderako I will walk by these things. uzokumva amahoro y'icyuncubura mu bugingo You will bwawe have everlasting peace nta within kintu na you. kimwe uzokumva usigaje mu mutima wawe cyo You're kunkanganiya not going to have anything that is insignificant within your heart. uca bugufiya cyane And you will be humble. cyoma ngaca bugufiya I wish I would be humble. cyoma nkagira ubwo bwenge buva I isiyoni wish I would have that wisdom from Zion. ndikwifuriza kugira ubwo bwenge buva I isiyoni wish for you to have that wisdom from Zion. mana ishimwe cyane Praise be unto Jesus. ngo kandi ikindi And that also, ntibugira uburyarya haleluya amen. ntibugira uburyarya Amen. ubwo bwenge buva mu ijuru Wisdom from heaven. ubwo bwenge buva mu ijuru Wisdom from ngo heaven. ntibugira uburyarya It is not hypocritical. kuko bwuzuye uburyarya ngo ntibuze ngo tuzoba turi ko turibesha kuri Because if it kwa is full of kuri hypocrisy, that means you are lying to imana yourself. ishimwe cyane Praise be unto Jesus. imana ihabwa icubahiro May God have mercy. umutima wawe urawumva umeze gute muri kano How kanya is your heart right now? umutima urumva kabisa kuri kuriga neza Is your ivyo heart- tuma ugira ubwenge Is bw'ijuru your heart feeling like you are studying to have the wisdom from ubwo heaven? bundi bwenge niwabugira ni vyiza If you have that kind of knowledge, it is good. ariko wogira ubw'ijuru If you could have wisdom from aho heaven, nyene niwagira ubw'ijuru right away, if you get that wisdom from niho heaven, ubugingo bwawe bududubiriza then that's where your life overflows. niho ubwo bugingo bwawe buzoba That's where your life buzoba hera it cyane will be in a holy place. mana itugirire May neza God do good to us. mana itubabarire God have mercy upon mana us. iduhe kwisuzuma May God give us to examine iri jambo ourselves. risa n'ijambo twumvise hirya y'ejo kuwa This gatanu word is identical with the word we ni heard on ukuri nari Friday. naritegura ijambo kera I had, prepare this word ariko for a long numvise time. iryavuzwe ryasa n'iri nyene But when I heard what was The- preached on there- Friday, it's very identical. hariho impamvu There's a reason. hariho impamvu There's a reason. ijambo riguma rigaruka The same word hariho continues to come back. impamvu There's a reason. wanka wakunda Whether you like it or reka not, twironderera ubwenge Let us buva seek mu ijuru this wisdom from heaven. reka twirondera ubwenge buva mu ijuru Let us seek this wisdom from heaven. n'ubw'umunezero It is of a peace. n'ubw'amahoro It is of a peace. It is of a n'ubwo joy. kugubwa neza It is of a good. tuzokumva tuguwe neza We feel very good. ishengero rizokumva riguwe neza And the church will feel haleluya alright. Hallelujah. ishengero rizogubwa neza Church will feel okay. abarongozi bazogubwa neza Leaders will feel alright. haleluya Hallelujah. bazokumva baremurutse They gatoya feel like they are of a light, but imana ishimwe cyane praise be unto Jesus. reka tugende gusoma mu baheburayo aho nyene inyuma gato Let's read in the book of Hebrews. mu baheburayo igice c'13 Hebrews chapter 13. ku murongo wa 13 Chapter verse 13. abaheburayo 13 Hebrews chapter ku 13 murongo wa 13 verse 13. haravuga ngo It says, nuko tuve muri izo ngeso tumusange inyuma yazo twiremetse ugucokorwa kwiwe kuko hano tutahafise igisagara kizokwamaho ariko tuharondera ikizoza nuko na ntaryo twame duha imana ikimazi cyo gukenguruka tubiheshwa n'uwo nico mbuto z'iminwa ishima izina ryayo kugira neza no kigira ubuntu ntimukabyibagire kuko ibimazi bimeze bityo atari byo bihimbara imana mwumvire ababaganza mubagamburukire kuko ari bo bama bagavye bazigama imitima yanyu nk'abazobibazwa mugenze mutyo kugira ngo babikore banezerewe batitse umutima kuko bimeze bityo ataco vyomarira mwebwe imana itubabarire imana ishimwe cyane praise be unto Jesus. nuko tuve muri izo nsago So let us
go outside of the camp. izo nsago ni izihe? What are these camps? Izo nsago ni za zindi za bwa bwenge bw'isi. It is of those of the wisdom of this world. Reka tuzivemwo So let us ngo vacate from them tugerere hanze yazo. and go outside from them Mana ishimwe cyane. Praise be unto Jesus. Tugerere muri bwa bugwaneza. and go into the kindness Tugerere muri kwa gukunda kugirwa inama. and listening to the good advice. Tugendere muri za mbabazi. Go into the mercy of God. Mana itugirire neza. May God do good to us. Nakundira ijambo ku murongo wa 17. I love this word. Haravuga Verse ngo 17, it says, twumvire ababaganza, mwumvire ababaganza mubagamburukire kuko ari bo bama bagavye bazigama imitima yanyu nk'abazobibazwa. Haleluya. that you should obey your Mana leaders ishimwe of the cyane. authorities, for they will watch over you. Nimba hari ukutumvikana, If there is any division among you, nimba hari misunderstanding, ukutagirwa inama, if it is no listening to any advice, nimba hataba haratara amahoro, if it is no peace among you, ngo babandi babajejwe and those who look after you, barahangayika, they do so much for you. barahangayika cyane. They do so much for you. Nimba bafise bwa bwenge bw'ijuru, If they have that wisdom from heaven, bategerezwa guhangayika they must do mu so gihe much ibintu bitameze neza. when things are not going well. Haleluya. Hallelujah. Kuko ngo barahangayika kuko nibo bazobibazwa. Because they do so much because they're the ones who will be out Mana for it. ishimwe cyane. Praise be unto Jesus. Icyoma tukareka guhangayikisha That I abatuganza. wish that we should not burden Cyoma others. nkareka kuba umuzigo I wish I will kubanjejwe. not become a burden to those who look Mana after me. ishimwe cyane. Praise be unto Reka Jesus. natwe shengero ry'Imana So let us, as a church of God, tureke kubera imizigo abaturongoye not become a burden to those ngo who are barahangayika leading us. cyane. They are doing so much for us. Bo bama bagavye, They are always watchful. bama bagavye, They are always watchful. bazigama imitima yanyu. Looking after your heart. Ubwo turizigira ko abarongozi bazigama imitima yacu. Do we trust our leaders looking after our hearts? Or praying for Turizigira ko us? abarongozi bazimagama imitima yacu. Do you think they pray for us or our hearts? Jewe ico nizera ntakekeranya. One thing that I believe without being Ni iki skeptical, gikurikira. it is at the following. Nimba If baratoranijwe n'iyera, they have been chosen by the Holy One, sinkekeranya mu mutima wanje, without a doubt in my heart, ndazi ko bahangayika ishengero ritameze neza. I know they are very Wangu when kunde the church is not going well. utarahangayika n'abarongoye ishengero, Even for the one who's not burdened with what they're n'ukuri ministering, ntarijejwe. that means that they are not Mana really looking itugirire after us. neza. May God do good to Cyoma us. tugaca bugufi tukayemerera abatuganza I wish we kugira ngo imitima yabo Humble bibikore ourselves neza. and allow our leaders Mana for their ishimwe hearts to be cyane. good. Praise Ngo- be unto Jesus. ngo bama bazigama imitima yanyu nk'abazobibazwa ngo mugenze mutyo kugira ngo babikore bagizene, kugira ngo babikore bagizene Do such so that they will be able to do banezerewe. with joy. Haleluya. Hallelujah. ngo twame tubikora gutyo tubigenza So gutyo we should always do as a such kugira ngo abatujejwe that our leaders bame babikora will banezerewe. always do their ministry Haleluya. with happiness Mbega and joy. turagomba kwama tubabaje abazeje ubugingo You bwacu. always want to burden those who are ahead of us. Reka Our tureke leaders. kubabaza mpwemu yera. Let us know grieve. Yaba Holy twari Spirit. tuzi ibyo ari byo, I wish you understand what it is that we're iyo going through. icyoma mukabyumva nk'uko ndiko I ndabyumva. wish you be able to understand the way I understand Abajejwe it. ubu bugingo bwacu, For those who pray for us, abajejwe imitima yacu, those who pray for us, barahangayika ntavyo mushobora they kwibaza. are burdened very deeply. You won't Biza abo even understand barongozi it. n'Imana yabo babigirira. So the leaders is only they understand with their own God. Icyo nzi ntakekeranya, The one thing that I ijambo know, ry'Imana ntiribesha. the word of God doesn't lie. Abajejwe imitima yacu barahangayika, Those who pray for us are very burdened. kandi ishengero ribikoze neza, And if the church will function very well, bikabikora neza muri bya bindi byose duhejeje gukora, do everything according to what we read before. abajejwe imitima ngo baca babikora And for banezerewe. those who pray for us, they do Mana it ishimwe joyfully. cyane, Praise be unto Jesus. Mana ishimwe cyane. Praise be
be unto Jesus. sinkekeranya abarongozi batujejwe Without a doubt, those who lead us, tumeze neza if we are spiritually positioned well, imitima yabo iratungana so their souls will settle. imitima yabo yuzura amashimwe ati warakoze Their mana souls will be full of joy and they say, praise be unto Jesus. ariko vya bindi twadondagura tutabikoze neza But the things that we describe, if we don't do them accordingly, imitima yabo irahangayika their hearts will be iraririra mwemu yera iminsi They yose will cry out to the Holy Spirit every day. ti mwami kizi iyi They mitima say, Lord, may you heal these hearts. ariko imitima imaze gukira But once the hearts mwemu are yera healed, arabemeza the Holy Spirit with it akababwira ati nimunezerwe ubwo umusengera will confirm ishengero to them and say, ati be sengera joyful, abandanye usengera and they ishengero continue to pray for the church. mana ishimwe cyane Praise be unto Jesus. tureke kuriza ngo ababujejwe Let us not grieve the leaders that mana lead ishimwe us. cyane Praise be unto Jesus. mbega ninde yokumva yawoma yogora abajejwe umutima wiwe Who thinks that always hari uwo muri mwebwe yifuza those who kwama pray ashavuza uwumurongoye anyone who thinks that they want to stir up the anger out of those who are praying ndizigira ko for them, atanumwe ariho I'm sure no one is kandi there. nanje ntabyo nifuza And even for me, I did not wish icyo anyone. twokora rero But what can we do? twama Then imbuto nziza we need to bear good fruit tugira ubugwaneza and have a kindness, imitima itanduye pure hearts, twemere ubuhanuzi and they allow good advice. twemere kugirwa inama nziza Accept to be advised si well. inama zose ziba nziza Any good advice ariko around, nuziza nubona afise intumbero y'umutima mwiza but anyone who will bring a good advice with a good intention, nuzemere kuko niza amahoro kuri you wewe need to accept it because it is of a ntuzi ibyo uba ukoze hajya wemeye inama You don't know what you would have uba accepted ukijije imitima ya with a benshi good advice, which means you are hitting someone's kandi heart. nabo wawikijije And you're also hitting yourself. mana itugirire neza May God do good to us. mana itugirire neza May God do good to us. twumvire abajejwe imitima yacu We need to obey those who pray for our kugira ngo hearts, tugire bwa bwenge buva that isiyoni we can have the ubwo wisdom from bwenge Zion. buva mu ijuru So that wisdom from ubwo heaven, utabufise uwo munsi if you don't have it today, kuko ntuzoba urezwa that means you are not sanctified yet. kuko utabufise wumve neza If you don't have that wisdom, you ijambo need to listen. ry'imana ryavuze The word ngo of God has uba mentioned uri that. kuribesha ku kuri That means you are lying to yourself in your own wrong truth. kandi ukuri niko jambo And ry'imana also the truth, it is the word of God. kuko ngo uba ufise twabibonye neza ibyo byose So we've ugenderamwo seen all the characteristics that you need to have. uratungana You have to be pure. wumvira abakugira inama You need to be obedient to your leaders. uba amahoro You need to be at peace. urengenga You need to be kind. wuzura imbabazi You are full of compassion. haleluya Hallelujah. wuzura imbabazi You are full of compassion. wuzura imbabazi You are full of mercy. haleluya Hallelujah. wuzura imbabazi You are full of compassion. iyo ikintu kigiye nabi If something goes wrong, wumva wo kwisonzesha ukagisengera you feel to fast for it. ubwo nibwo bugwaneza That's the kind of kindness mani I'm talking tugirire about. May neza God do good to us. ntushangiriye ngo uvuge ngo birakaba urasenga ukavuga ati we mana You cry out and kuri ibyo say, bintu mu nzira mana Lord, may you speak out shengero ryawe anything that is rigenda not good, amahoro so that your church can shengero focus. ryawe rigira ubumwe that your church can have shengero unity. ryawe So that your rishikamane can stand uko firm. niko wifuza That's what nimba kind mu of wish you mutima have. wawe ibyo bitariho uyu If it is munsi in the heart, you don't have it. ndakugira inama I'm advising hari you. icyo ubuze There's something that you are missing. hari icyo ubuze There is something that you are nimba missing. woshangira ibintu biriko biragenda If nabi you are proud when things are hari going icyo bad, kibuze there's something that you're missing. mani tugirire neza God do good to us. usaba imana uno munsi Pray to God saba today. imana uno munsi Ask God today. suzuma umutima wawe That you need to observe your heart. kuringana n'amajambo uhejeje kumva According to the words you've heard. mana ishimwe cyane Praise be unto Jesus. suzuma umutima wawe Observe or examine reka your heart. duhaguruke Let us all stand up. reka duhaguruke Let us all stand up.
suzuma umutima wawe uri kurahaguruka. Examine your heart while you're standing up. Suzuma ibikubamwo. Examine what is within you. Vyikinzi bwina muri wewe. Anything that is behind bars Ivyo within umugabo you. wawe adashobora kubona. What your spouse won't be able to Ivyo know. umugore wawe adashobora What kubona. your wife won't be able to know. Ivyo uwari we wese akuraba adashobora kubona. What anyone who looks at you won't be able to Suzuma determine. umutima wawe. You need to examine your heart. Hallelujah. Hallelujah. Nisuzuma ibiri mu mutima I need to wanje. examine myself. What is Nzi in my heart. neza ko ndabizi. I know that I know very well what Mana is in my heart. itugirire neza. God do good works. Kandi niwabivako. And once you vacate from those, Niwabivako. once you vacate from those, Uzokumva amahoro utigeze you will wumva. feel peace that you never felt Wibaza before. ngo nivyo byiza birengeje. You think what you have is beyond peaceful. Ubivuyemwo. Once you vacate from them, Uzokwatangura kwibaza iti nari mu biki you're going to ngaha. start questioning yourself, what was I Kuko in with uzokumva before? uruhutse mu mutima Because wawe. you have comfort within your heart. Mana itugirire neza. May God do good to us. Mana itugirire neza. May God do good to us.